Jesse narifise umuhamagaro ko nzokubaka. Merci. Ariko ndafise agatemoyaje. Aho ngeko twari Jewe dushaka. curé wa paroisse Sainte-Anne. Bivanye n'ubukerebutsi yambonana n'ingene namugamburukira ndibaza ko nzohava nja kwihebera Imana. Ipatise? Patise. Turamusuhuje kandi tumutasha ha Imana imuhezagiye. Turamutaje cane turamukunda. Ego. Yibaza ko nzoye kwihebera Imana. Ariko ndamuhaye carte d'invitation cyabona ko. Kumbe ivyo bibajije ntivyari ivyo. Nta ndwitsi ibiri byahetse. Hari ukuntu gaca nsaba ko mperekeza. Gutasha. Hanyuma nambwira ati mperekeza ntakibazo aramperekeza. Umunsi wa gatatu amperekeza arambwira igituma asaba ko amperekeza. Nanje murumva ico gisabisho narimwe. Sinamwiyorobetsemo naco nambwira ati je ndi mu ntambara. Niwemera ko iyo ntambara tuyigwana turi kumwe. Nzoca ndaguhinyisha inyuma y'iyo ntambara. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima, turabaramukije cane mwese aho muherereye. Muri no minsi turi mu minsi hirya no hino havugwa umunsi mukuru wa Valentino Mweranda. Turasubiriye guhoza abavukanye muri foyer de charité y'Ubujumbura no mu mafoyer de charité yo kwisi inyuma yo gushengera kwa Patiri Amando Kana yarababereye umuvyeyi. Umukama amuduhere uburuhukiro buhoraho. Muribuka ko rero muri iyi minsi twahora tuba turi mu ndwi yitiriwe umweranda Valentino, umuvunyi w'abakundana. Kuri Axia Vibes TV rero natwe mbere dusanzwe turi mu isabukuru y'imyaka 2 dutanguye kubateramisha hari kwigenekerezo rya 13 z'ukwa kabiri muri 2024 mu kiganiro cisunga iki ciyumviro ngo urukundo muri nosi yacitse ikigwati kandi iguma ihindagurika. Twagishikirije na Patiri Nyasi nkuru nziza ari kumwe n'ingo z'abakristu ziri hirya no hino ku isi. Mbere mu kubitira no ku rubuga rwacu musubire mu gikurikirana ko kiracasa kanovera. Kiri rero mu rukurikirane rw'ibiganiro vyabaye live muri iyo ntumbero nyene ya Saint Valentin na anniversaire. None rero twatewe iteka cane uyu munsi muri iyo ntumbero nyene y'uguhimbaza umwanda Valentino Mweranda, twongera twigira na anniversaire ya Axia y'imyaka 2 twaronse abashitsi badasanzwe urugo rukristu. Murababona abavukanyi bacu bashajije cane Nadine na Bosco. Nagira rero ndabaha ikaze kuri Axia, nongere ndabasabe baramutse abakunzi bacu bakora dukurikirana, bongere banidondore biramvuye je murumva ko ndabarezumye akanya n'akanya bavukanye. Mazina yanje abavyeyi banyise Nkurunziza Jean Bosco. Nitwa Nkurunziza Jean Bosco, umukirisu asengera kuri Paroisse Maramvya muri succursale yitwa Buhomba. Yego nkaba nubakanye na Nadine Nisonga. Nkuko yabivuze turubakanye. Turi abo muri Paroisse Sacré-Cœur de Maramvya, succursale Buhomba. Turi abavyeyi b'abana 4 b'abakobwa. Murakoze cane. Mbega Nadine na Bosco mazina kingahe mwubakanye? Tumaze imyaka 7 twubakanye. Yego kandi muri iyo myaka 7 twarahezegewe n'umukama. Ego. Dufise ibibondo 4. Ego. Bientôt 8 ans. Wow. Le 10 février. Ahubwo rero namwe muri mwisabukuru ya 8 ans kuko deja turi muri Fevrier ngo hageze ni hago ntirya yejo mercredi. Wow. Ego. Tuba rero turabipfuriza isabukuru nziza nukuri 8 ans ndo mariage simike mwoshira umugano umwana. Rero bakunzi bacu nukuri urugo rwa Bosco na Nadine jewe rurampezagira cane. Ni citegererezo. Nico gituma ndabasavye yaba mwebwe mwubatse yaba mwebwe mukiko murashakisha canke mwebwe ngene muri chemin muri ma fiançailles nukuri mwitora gateye mwicare canke mubirungikire n'abandi bakunzi banyu mwumva vyofasha kuko ndazi neza ko iki kiyago kiza kutubera nka collection bamwe bose aho baherereye kugira ngo tubandanye twinovora ivyiza vy'urukundo. None ga Bosco na Nadine reka duhere kera gatoyi mutarubaka
mukiri imiyabaga ndazi ko iyi Saint Valentin mwarayumva mbega umwe wese uko yayitahura gute mwawuhimbaza gute mwawumva gute umunsi mukuru urakoze muvukanye Sandrine ikibazo tubajije ni ciza jewe Bosco nkiri umuyabaga nari umwana yakuriye mu mihari n'imigwi yego nakuriye mu mugwi w'abakorezi ama ndi kw'ishure ndibuka neza ari mu mwaka w'icumi niho nabona ko ibintu bya Saint Valentin abajene bavyitaho cane ariko jewe nabona bahana udushurwe bakambara ibitukura rouge noir jewe ico gihe sinavyambara ariko naguma ndavyiga ko nabona ko vyambara abantu bakundana ico gihe rero jewe sinari bwagira iyo shwa bikumva ko nogira iyo copinage bavyita ngo copinage donc nabona uko guhana amashurwe vyagarukiraho sinavyitayeho cane ngo ume ndondetse ego Bosco arakoze Nadine yego jewe bya Saint Valentin novuga nti natanguye kubyumva kubibona ingene babibamyo najewe muri 10e c'était en 2005 ubundi imbere yaho muri secondaire 8e 9e nta nacu nari ndabiziko rero nize muri internat y'ababikira nta nivyo twari abakobwa gusa urumva twari interese ntabwo dukundana bari bahari yego hanyuma ngiye muri externat niho nagiye kubona aho ndi muri 10e niho nabonye ishure nkuko abivuze hari abazanira udushurwe abakopine babo hama dutashe bakaca bagenda bambaye blanc rouge bakaca bavuga ngo umunsi wa Saint Valentin numva naho nyene sinavyinjiramo cane en profondeur ngo mbaze ibyo ari byo nabona gusa iyo tenue n'utwo dushurwe mugabo rero nakiriwe amahirwe yuko nkuko yabivuze umushingantahe wanje nanje nakuriye mu bintu by'imihari n'imigwi nagize effusion muri 2005 nyene ico gihe nibuka yuko ico gihe ca 2005 niho nyakwigendera Dr Ramon yatumye ko abajone bose bari mu mafraternité Jeunesse Lumière aratuganiriza kuri ico kintu naho haciye hatangura n'ibintu by'amavœux de chasteté niho yaciye atangura rero araduha insiguro ibintu bya Saint Valentin ntangura kwimenyera aho nyene turatangura muri uwo mwaka nyene ndavyibuka ko ariho twatanguye kugira n'ayo mavœux de chasteté donc bya Saint Valentin ntangura kubibamwo guhera uwo mwaka ntanguriye kuri izo nyigisho zo muri foyer de charité n'ayo mavœux de chasteté twagira turi abajone bari mu mafraternité Jeunesse Lumière ndiko haciye haje ko n'abavyeyi barayanditse n'abaparents seuls nivyo donc Saint Valentin jewe ndayizi guhera muri 2005 duhereye Nadine na Bosco turumva ko mwese mwakuriye mu buzima ivyo by'urukundo mubibonesha amaso ndi mukavyumva ku matwi ntimwashaka kubyinjiramo cane ko kumbure mwumva ko igihe canke kitaragera uno munsi rero Nadine na Bosco uko mwatahura uwo munsi niko nuno munsi mutahura ubu mumaze kubakana rukristo ubu unye novuga ko tutahura neza bisumbirije imyaka yahera kuko Valentino turafashishwa n'inyigisho n'ibyo za foyer de charité yari umusaserdoti yagerageje kwandika akagwanira urukundo akerekana urukundo rw'ukuri ubu rero mu rugo rwanje urwo rukundo nubatse urwanje ni urukundo rushimikiye kuri Kristo Yesu aho niho rero gerageza gukunda neza nk'uko Imana ibisaba umufasha wanje ari bitugoye tukavyerekeza umukama kugira ngo dubitorere inyishu ariko tubanje kubisabira urukundo rero ngerageza kugwitaho cane nkamwitaho nk'umufasha kugira ngo tugume turuvomera kandi ubu ibintu byateye imbere ibitabo turabisoma turagerageza kukabona ibitabo by'aberanda benshi banditse kugerekeye urukundo bigatuma natwebwe dutera imbere mu ngo zacu
Bosco arakoze cyane. Nadine nawe urukundo rutahura gute kuva aho mumaze kubakanira na Bosco? yego birumvikana ko natahura urukundo ngira umuyabaga canke tutarubakana na Bosco siko ndabitahura ubu. Rurafise iyindi siguro hari co kimwe n'iya mbere. Yego. Nkuko yayivuze uno munsi jewe ndakunda nk'umugore afise umugabo, ndakunda nk'umuvyeyi afise abana. Urumva ko izo nkundo zibiri ko ni inkundo zibiri zitandukanye. Ndafise uko nkunda umushinga ntahe wanje, Yego. uko ndamwitaho Yego. mu byo akeneye, uko dutereza kubaho nk'urugo rw'abubatse. Yego. Ndafise n'urukundo mpa abana, uko nitwararika, uko nitaho abana. Urumva yuko rero urukundo uno munsi jewe ndaruha novuga nti intumbero zitandukanye. Yego. Intumbero zitandukanye nk'uko yabivuze, hariho ibifasha, hariho inyigisho zimwe zimwe zibifasha, hariho izo naronse muri kahise, Yego. n'izo nzandaronka ubu zimfasha kugira ngo ushobore gushira mu ngiro neza ibyo nsabwa nk'umuvyeyi, ibyo nsabwa nk'umugore mu rugo. Yego. Nadine na Bosco muravuze ikintu gikomeye, muti kugira nkunde mugenzanje nuko ndaba ingene yeza nsaba. Mbega yeza nsaba ko nkunda gute Nadine? Mbega Nadine yeza musaba ko akunda gute Bosco? Ni ukuvuga ngo muvoma urwo rukundo kwa Yezu, nirwo rukundo rwiza, nirwo rukundo rutagira amakemwa. Murakoze cyane. Mbega none abakundana, hariho abakundana baramenye Kristo, bemera Yezu. Hariho n'abakundana tavya Yezu bashiramwo, tavya Imana bashiramwo, bafise ingene bavyumvikana hagati yabo. Mwibaza ko izo nkundo, kuko ibi uwo munsi mukuru wa Saint Valentin ni benshi bawuhimbaza, abawuhimbaza sabemeye Imana gusa, hariho n'abatemeye Imana ariko bemera urukundo. None mbega mwibaza ko izo nkundo zibiri zitandukanye, nizo zitandukaniye kuki? Yego. Jewe novuga nti izo nkundo zibiri ziratandukanye kandi cane gose. Ati zitandukaniye kuki? Jewe nibuka neza mu nyigisho twagiye turaronka, mu baduherekeje mu badutegurira by'ubugeni, no muri izo nyigisho nyene twagiye turanka muri foyer de charité, baraduhamagarira cane yuko abamaze kuja muri fiançailles canke abamaze gufata intumbero kugira objectif y'urukundo rwabo, ko boshira Yezu hagati yabo, ko uwufise Yezu, ahari Yezu hari amahoro. Urwo rukundo rugira insiguro nziza, ni urukundo rutaruhisha, ni urukundo naho muhura n'ibibagora muba mufise novuga ni ubafasha gusomota ivyo bibazo byose muza murahura navyo, kuko biri kose ntivyoroshe. Urukundo rurahura n'ibirubangamira. Ico gihe rero iyo mudafise Yezu haba harimo umuruho mwinshi cane, ariko abafise Yezu novuga ni ca gikiriza ca twegamira kugira ngo dutorere inyishu bya bintu byose biza bibangamira urwa rukundo tuba dushaka. Akanyamuneza ko mu rukundo, ya mahoro yo mu rukundo, kwa kwisanzura, kwa kumva yuko uri mu muvukano w'ukuri, ikintu cyose kiza kibibangamira. Iyo ufise Yezu aragufasha, niwe agufasha. Rero iyo Yezu ari centre y'urwo rukundo rwanyu, muba mu mahoro, niko novuga, kandi mukaba no mu kanyamuneza, naho hoza ibibagora muguma muremye. Nadine arakoze. Bosco nawe uvyumva gute urwo rukundo rw'abakundana batafise Imana n'abakundana bafise Imana hagati yabo? Ruratandukanye cyane rwose, kuko abantu bakundana bafise Yezu bagerageza ubuzima bwabo kwitwara neza uko Imana ibishaka, ibikunda, bakagendera amabwirizwa y'Imana, bakaba abantu b'ingeso nziza, bakirinda ibyoza bibagirira nabi, bibatesha intumbero. Ariko aba bantu usanga bahura, inkumi n'umusore badasenga, bahura n'intambamyi nyinshi cyane. Izo ntambamyi nayo uca usanga umusore kubera ko ahura n'inkumi aba afise iyo myaka 18,
n'inkumi ifise imyaka 18 baba basa nk'abariko bageze mu bigero, ariko usanga ingeso atari nziza cane, kuko turabibona mu buzima bwa none. Iyo umwana atavomye bavomere mu kuja gusenga, kuko burya gusenga nivyo bizana inyifato nziza. Rero uca usanga abo bantu babiri baruha mu buzima, kuko usanga bafise utugeso turuhishije, ntibatahurana, bagize ico bapfa ntibabona, ntibamenya neza aho bazokura inyishu y'ico gitumye batata. Ubwo abantu basenga iyo batase bamenya ko ibintu byose babishira Yezu, maze bakaronka ikintu ciza kiza kibuzuza. Nuko nawe bivuga. Bosco na Nadine, murakoze cane. Mwebwe igihe turiko turaganira mwigeze kumbwira umwe wese ndumva ubuzima yagiye arakuriramwo, numvise kumenga mwe mfitanye ubucuti na Yezu, si vyavubu vy'ubucuti bwamwe na Yezu. Mbega Bosco canke Nadine mukirabayabaga ubucuti bwamwe na Yezu bwifashe gute? Jewe nihereko ubucuti bw'iwacu na Yezu uko bwari bwifashe, navyibutse birampimbara. Jewe ukumubona ngana, jewe narirondereye batisimu. Yego, nize vy'ukubatizwa naringeze mu mwaka wa 3. Yego, ngeze mu mwaka wa 3 ndiga kuba ndabatizwa, ariko kandi mpejeje kubatizwa ca ndiga no gusangira kwakira Yezu. Izo ntambuko zibiri rero maze gutera intambuko nkakira Yezu, naciye nkurira mu mugwi w'abakorezi. Naciye mba umukorezi, ariko hamfashije navomye ibyiza vyinshi. Yego, hama bakorezi ndakurira muri Fraternité Jeunesse Lumière kuri Paroisse Sainte-Anne. Aho hose byagiye biranyubaka, bituma nkura by'ukuri numva yuko Yezu ari umugenzi wanje. Yego, n'ubu nkuze muri Communauté de l'Emmanuel, nabandanyije mvoma ibyiza vy'umukama mfashijwe na Communauté de l'Emmanuel. Urakoze cane. Bosco Nadine yakuriye mu Kimwana. Byifashe gutega Nadine nawe? Biratandukanye na Bosco. Jewe naronse batisimu umwana muto cane, nagiriwe amahirwe yo kuvukira mu muryango w'abakristu. Mama yarasenga cane banje. Yego. Hanyuma urumva nabatijwe ndi umwana muto. Yego. Hanyuma ndi muri primaire nabaye umutambiramana. Yego. Tego ndo mu Kimwane. Yego. Nari umutambiramana kwa Monseigneur Ntiyahaga. Yegoshe. Akiriho sinaza no muri Paroisse, twaje gufasha kwa Monseigneur Ntiyahaga. Musenyeri Ntiyahaga yari wahe? Fondateur wa bene Mukama. None donc wari muri Paroisse Saint-Michel? Nari muri Paroisse Saint-Michel. Okay. Mugabo nari umutambiramana kwa Musenyeri. Twaje gufasha imisa. Yego. Hajya kwa Musenyeri. Yego. Hanyuma nakuriye rero muri uwo mugwi w'abatambiramana. Hanyuma nja kwiga muri internat, nja muri chorale. Hanyuma mvuye muri internat nja muri externat, nja mu muhari w'abashanstat. Ndagira indagano, ndagira même alliance d'amour. Hanyuma kuri université ndaja muri communauté catholique interuniversitaire. Ndaho umusamuragwa w'ijuru, ma retraite. Bosco yaducitse ndamwibuka nangene yari arimo. Yego, yarimwo. Yego, Bosco twari kumwe nawe nyene. Yego. Nubwo tutagize ma promotion ya mi retraite, nawe n'umusamuragwa w'ijuru. Yego cane. Yego, hanyuma gushika ubu naho turi muri Communauté de l'Emmanuel. Yego, niho ubu nitwo turakorera ubutumwa. Yego, n'ubutumwa bwo muri Paroisse rero turagerageza tugafasha ivyo dushoboye. Nibwo bucuti novuga dufitaniye na Yezu, nibwo butumwa two turakora uno munsi muri Ecclesia Katolika. Yego. Turabana ba Ecclesia Katolika. Murakoze cane. Je n'ukuri ibintu numva bikomeye. Aba bantu ngira hariho n'abazo kibazo kumwe zo w'amasero ndazo wa patiri. Aba bantu rero harageza biyumvira ati none mbega ntivyabacanze kumenya ati mbega umuhamagaro wanje n'uyuhega Bosco na Nadine. Ati jewe gasha nzokwinjire mu benende. Uno ati nzoje mu bafurera baheye.
Yego. Sandrine fait turadutwengeje cyane bimpaye kubona nkiri muri universite ari mu wa kabiri Yego. ariko ndi mu wa mbere namwe ubona nk'umwigeme asenga Nadine Kwanza muri wowe wari wumva ko umuhamagaro kubaka ntiwigeze udutaha ankwe kubaka nuku Jesse narifise umuhamagaro ko nzokubaka Merci. ariko ndafise agatemoyage Ako ngeko twari jewe dushaka. curé wa paroisse Sainte Anne bivanye n'ubukerebutsi yambonana n'ingene namugamburukira ndibaza ko nzohava nja kwihebera Imana. Patiseti? Patiseti. Turamusuhuje kandi tumutasha hari Imana imuhezagiye. Turamutaje cyane turamukunda. Ego. Ego. Yibaza ko nzohava kwihebera Imana. Ariko ndamuhaye carte d'invitation cyabona ko. Ego. Kumva ivyo bibajije ntivyari ivyo. Ego, Nadio ntiwigeze uduta. jewe ibintu byo kwihebera Imana sinovuga ko uwo muhamagaro ntawe nigeze ngira vuba jewe nabibabwiye nize muri internet nahize mu babikira mu bukeye muri Saint Notre Dame de l'Annonciation de Bukeye twagwa na bene Teretiya mu babikira ndetse naho nakuriye Sadrira yivuze ngo nuwo mukimuwana twari dukikujwe nabihebeye Imana mugabo mwumvise ko nakuriye mu watambira Imana muri fado cyane nasente tumwana mutoyi mugabo nukuri cyo muhamagaro kwibera Imana n'ibigeze sinigeze numva muri je harimo akariro narumva gusa ndabakunze nkakora ubutumwa nabo yo badufasha mu gutamba kuba hafi musenyeri yaradukunda nk'utwana tukini impande yiwe Ego murabitwara afise amagara make mugabo yadukunda cyane ibintu byo kumva ngo nukwibera Imana narabakunda gusa gutyo nyene mugabo muri jewe nkumva uko nta kariro kigeze kaduga. Murakoze cyane nuko umukama hari undi butumwa yari yarabateguye rero burya iyo wakuriye uri muri ibyo bintu byo gusenga je nazabona disehana ntiyoroshe ni mu dushishizeho gatoyi none kugira ngo utigeze wa muri copinage kubona umuhungu aja gutumbera umwe babiri batatu kugira usura ufate ndasha ninde canke Bosco nawe ubona benshi yigeze ugashishamo reka tumuha akanya bivuge neza ati ivyo bintu byabagendeye gute kuko uno musi arugaruka bwinshi bwiyumvira ati nega mana ninde muri aho se finalement mpitemwo onde mwebwe guhitamwo byabagendeye gute ivyoroshe Sandrine nivyoroshe guhitamwo ariko ari ibintu tugenda turaronka dufashijwe n'inema y'Imana jewe nkiri muri secondaire fashijwe na Fraternité Jeunesse Lumière twabayeho turi abantu bari chaste tushira kuri ico ciyumviro cyuko nobwira kuko hakaba haragera ariko ngeze muri université ijisho ry'umuhungu ribihweza rigashima iyo shimye rero jewe ni témoignage namaze umwaka wose ndiko ndasengera Nadine atari kimuramubwira ataco ndamubwira namaze tutinane ndiko ndabwira Yezu binumva muri jewe ibintu amaso yanje yagomwe naguma ndamusabira yego hama uko iminsi yagendera hera ndamusabira naguma mbona ari umukobwa mwiza afise amakarite nkunda ndakonfirma mu mutima ko deuxième année turi mu wa kabiri nigeze kumubwira ko ndamukunda mwarigana mbega ntwita hari imyaka ane komi voilà turi mu wa mbere mugabo nitwize faculté imwe d'accord je nize faculté ya économie nawe agira faculté ya droit okay donc muga umva mu wa mbere hari amakuru mwahuriramwo naho wamubonera nati jewe na Joshua period ya Joshua yarangoye cyane nagize igisamema yaragoranye kuri jewe mugabo nkuko yabivuze inima y'Imana yaramperekeje bivanye n'ubuzima nari narabayemo kuva nkiri mutoyi baragumanye inima y'Imana n'ukuri yaramperekeje mugabo byarangoye gose burya hajya umukobwa n'umuhungu sico kimwe sico kimwe jewe narageze mu bigero novuga nti ndondegwa cyane guhera niga muri seconde hakaza abantu benshi batandukanye mugabo kandi jewe muri jewe nababwiye nakuriye mu byo gusenga ibyo bintu ntacyo nabibonamwo dayo mama ari ukuntu yakunda kutuganiriza akatwereka yuko hari imyaka ntiharagera mutekane mwige mugeze nkumva yene umwana ibyo bintu by'inkundo sindi interesse rero guhera muri seconde nabaye dérange gose gushika naho numva ko binduhishije
muganga nkasenga ngasenga nkabaza imana ngeze kugera nkahereka imana ibiko biranduhisha nkagenda hariho umugenzi hajya biragoye kuganiriza ibyo bintu ababyeyi mugabo hariho umugenzi twahurira mu muhari yarakuze wowe yari muri fiance d'ailleurs yari mu jeune marié nanamubahuka nkamubwira jeune imivugo biranduhishije vraiment tubwira ngo nico kigero ugezemo byakire mugabo umenye ingene witwara ntuhe umwanya uwo ari we wese d'ailleurs ntubaha umwanya ko ntiharagera noneho ngeze muri universite rero niho byakomeye rwose umwaka wa mbere uwo mwaka yababwiye ati yamaze ariko arasengera uwo mwaka narugwanyemo cyane kugira ngo ire shwa haza benshi batandukanye haza rero umuntu rero hari icyo ngira ndabashikireko abo batandukanye benshi baza ari mu madini yandi atari katolika urumva ko nanjye nakuriye mu muryango nkora ubutumwa butandukanye naho nari umwana haragira igihe rero ndumva ko bindurishije mu mutima ndaja muri adoration nkabaza Yesu eske burya je no bampamagariwe muri Eklezia Katolika kweli gushika naho hageraho ndamutonganya Yesu ndamubwira ati nimba utankeneye muri Eklezia Katolika binyereke bimbwire nyereka ndi mu wa mbere niho naciye precise ndamubwira Yesu jewe vraiment aho bigeze birandurishije kuko uraho wewe uwo mufite yari muri Eskari yarandurishije bikwiye gutera ibitero bikwiye ndavuga ati kandi yari umutima wa Jehova ndavuga ati ndumva sindabyumvamo sinshaka guhindura idini jewe n'ibikunda rero batubwira ko idini ry'umukobwa ari umugabo ndavuga ati ko birikoze gushika nanyemerera aragera ahambwira ngo ntaco je nzohindura mugabo nkumva yuko ariko aramenda n'ubundi niyashikana adusha nyobirije kumukurikira nanje mu mutima nkumva ko ari gupfa nyene nzoba mpfuye ukuntu niho nagenda muri adoration ngenda n'ishavu nasikije nasenga n'ishavu nyinshi ndamubwira Yesu kumbure ndashobora kuba utankemereye ngaha ubwo mpamagariwe by'ukuri muri Eklezia Katolika nimba ariho mpamagariwe hariho abasore beza muri Eglise Katolika basenga bafise ingeso nziza nimba ariho mpamagariwe by'ukuri umushire ku nzira zanje kandi aze ari wa wundi atamputagiza andeka nkiga ko muri jewe kunamye nkunda kwiga cyane narumva ko nakeneye umuntu azombwira ko ni Maria ndi mu nkiri ku ishuri azanye amutagiza ndabimubwira Yesu muri Eglise Katolika hariho abahungu beza hariho abahungu basenga hariho abahungu bafise amaverite atandukanye kubera ko bataza ku nzira zanje bakaguma haza abo onye nimba by'ukuri mpamagariwe muri Eglise Katolika ndasabye umushire ku nzira uwo muntu nuko rero shwa yaje burya hanyuma turi ku ishuri rero uyu yagiye ko yamaze umwaka wose ariko aransengera nanjye nari muco gisabisho ico gihe ho basi wari umuzi nk'umuntu mwigana donc twahurira muri communauté catholique interuniversitaire ari dufise groupe de prière ku ishuri sinari ndamuzi nta nari ndamuzi kandi sinawe igihe nariko ndasenga sinawe nasabira oya navuga nasabye Yesu ashirire ku murongo bariho ndazi ko bariho nimba by'ukuri je mpamagariwe ngaha ushirire kandi namuronse kandi gasi natanzikiriye ngo nzosha mbona ko uyu onyi ariko ari unyene hanyuma bica bihurirana rero dusubiye ku ishure icyo gihe nibuka byakaze cyane icyo gihe twari duhejeje ane akademike hanyuma muri ico gisabisho rero twasubiyemo ndi muri ico gisabisho kasanga ukungu nawe kuva turi muri ya vacances tweje amasession kandi naciye menya ko muri session barasubira muri yasuye no kumbona naho kumbira ariko arasabira wewe rero donc yasenga asabira jewe wewe yari yaramaze kumva ko ari jewe mugabo jewe nisabira nyene muri rusange hanyuma dusubiyeyo ku ishure nta ndwizibiri byahetse hari ukuntu gaca nsaba ko mperekeza dutashe hanyuma ndamubwira ati mperekeza nta kibazo aramperekeza umunsi wa gatatu amperekeje arambwira igituma asaba ko amperekeza nanje murumva ico gisabisho narimwe sinamiyorobetsemo naca ndambwira ati je ndi mu ntambara niwemera ko iyo ntambara tuyigwana turi kumwe nzoca ndaguhinyisha inyuma y'iyo ntambara intambara iyayo ndambwira ati genda mufashe igisabisho hariho umuntu ndiko ndasabira kandi arangoye cane ku
buryo yamaze no kubicisha no mu muryango byamaze gushika no muri famille kandi barashobora namaze kubona ko papa bashobora kumukonvaincre ukabona aramvuye inyuma ndaronse ingere ndamukonvaincre kubera aramvuye inyuma azoba ari we turanyemerera turafatanya turagira nevene après iyo nevene nyene yarasha nyene akariro karagabanutse amashavu araduga kuri wa wundi mugabo arasezera asezera aramubwira ati nukuri ntibikunze harazamo byinshi arambwira ko idini arabyibonye ko idini ndayimuhoye n'ibyo n'ibindi nyene n'ibindi biraza mugabo ndavuga ni mukama ndabonye rero ko bimwira gusaba yanyishu urayinyereza ko arambwira ukabona by'ukuri ukamfasha ico gisabisho ukabona aragiye amahoro azoba ari wewe akitangura mu rugendo nawe urugendo gutyo ushwayanje yabaye gutyo Nadine na Bosco bashe ibintu birakomeye ibintu yatanguye kuryoha jewe mboneyeho no guca ndamutsa abantu bose muri famille catholique interuniversitaire abanyeshuri bose bari mu makaminuza atandukanye bahurukiye muri iyo famille murumva abandi aho bishurirwa abantu b'Imana abantu bataje gukora ubutumwa ntibambaze ego turaramukije abantu bose bari mu ma fraternité jeunesse lumière yareze Bosco na n'umukunzi wiwe nukuri Imana duhezagire cyane ya makominote adushigikira amakominote nouvelle aduherekeza akabandanya adufasha kubona Yezu nagensuye ndabatumirire abatari fyonda kuri sabone mufyonde kuri sabone kugira ngo ibi biyago bizo turagirana izi ntaye zikuza zishikire n'abanyu amakomatanya turakeneye mutera intege abakunzi bacu amajem yanyu namwe turakeneye none ga Nadine na Bosco ngaho rero muramenyanye muragize nevene Bosco wowe mwico gihe cyane nevene warumerewe gute kurumva niwe warurindira inyinshi kaze jewe ubwa mbere kwanza umaze kumuherekeza ukamubwira ukumva wishoboye kujya wavyakiriye gute jewe kubera umwanya namaze ndiko ndamusabira narumva yuko mu busabisho bwanje buto buto nyabworo numva ntekanye mfise amahoro mu mutima nari mfise uko kwizigiranye kwizera yuko azompa inyishu nziza kuko nabona twa twasangiye ubutumwa muri communauté interuniversitaire twari dutekanye twarakora ubutumwa nk'abavukana narumva ko ijambo nzomubwira bivanye n'utwo dusabisho tunavuga bambwira Yezu arizeye kajya kwizera ntigutetereza umwizero ntutetereza Bosco yaratuje mu mutima yarizeye ijambo bavuganye n'umukama aha hanyuma Bosco umunsi aguha inyishu wayakiriye gute wumvise ngene ari bisanzwe nayakiriye neza cyane gituma nayakiriye neza cyane buryo twadufise ikintu dushe dushingira kubwo nyene nivyo yaranyemereye ko dukundana ariko twavuganye ikintu ca projet de mariage twashaka inkundo zigira ngo tuvuye ku ishuri abaguma bakundanye baguma basohokana oya twe twayaziye ibiyago bibiri twige kaminuza tuyihetse kandi twige tuko turakora ubutumwa bwa interuniversitaire mu campus turimo hama duhejeje kwiga duce dukurikiza etape ikurikira twitegurira urugendo ariko kandi rwabaye urugendo ntirwamvunye ruryoshe kuko twaguma turi hagufi ndamubona turi mu butumwa dutekanye hama byatuma dukomera hagati yacu ego Bosco arakoze cyane Nadine basha ndabona nagira ndamukofera ego icadufashije gose hinge Nadine hinge ntutwime amadetaye aryoshe imbere yaho mwarasenze urabona wa muntu atanguye kwiyonjora polepole urafata umwanzuro ukuja kwishura Bosco urumva umerewe gute ugiye gutanga inyishu kwanza kugira ngo amuhe inyishu umunsi ugira gatandatu wa novembre niho naronse telefone nabwiye ko yari muri Australia niho naronse telefone y'ishavu ryinshi arambwira ko ndamuruhishije arambwira ko inyishu yawe Jesse yindi nakwemereye byose kubera ko utemera nemeye ikizana ikindi kibazo ushaka ndakugire gute namubwira ati yirekere Jeff sindagukunda kuko ntitumenyeranye ntituzinanye kandi noneho ivyo byose uri kurambwira ngo wabyemeye ndaza abagambye n'umwete uzoshika iyi mande yawe utuminduka
ushire mu byo nashaka rero ndagusabye ntuzusubire no kundondera ahubwo wiruhishije ubusa bikure mu mutwe je narabikubwiye bikure mu mutwe si wewe uko jewe sinshobora sinumva ko nabindura okay nababwiye ko yagize amashavu menshi mbwa arambwira ngo hoho wacu arambwira byinshi renda muhoye we ntiyashobora kumva ko ari ibyo by'idini cyane ko ntamukunda ndayo byari idini cyane kuko no kumukunda sinamukunda kandi murazi ko ubaka urukundo donc niyumva ko ari ibyo byonyine aca arambwira ibintu byinshi n'ishavu ryinshi okay namubwira ati rero ndasabye bitekane nanjye ntekane bihere kuko naje birandurishije reka kuruha nanjye ndeke kuruha ibi vyerekana none ko atari wewe bafite ko turushe twese si wewe si jewe twatorewe kuba hamwe je na wewe yaciye abadeshukaje rero ataramubwira na wa mu grand frère we yarabirimo ariko arakonvenka la famille je ndabona ibyo mukobwa aragoyesha kubireke okay ndumva nyene ntiyasubiye kundondera yaciye aca kuri uwo mu grand frère we yari ino arambwira uratwanse ibiki ibintu nk'ivyo nyene sinakundi turabihevye nshaka kubati nyene mufise ko ndutwa mingo nyene sije nabonye burakeye nyene tuje kwishura uvana nevere twari bwayiheze mbwa namubwira ati ko tuyiheza weraheze neza twatangurwa tuye mu mahoro ntagire n'ikisura kandi kimukira kuja mu murugo bikuba biraruhisha ndamubwira rero umva nagenda ndamubwira ingene biko biragenda baza turiya kuko twahurira ku ishuri yawe bagiye twahurira ku ishuri kandi ako kanya twebwe twabonana ako kanya nyene ko ku ishuri na wundi mwanya twari dufise twari abanyeshuri twebwe niyo pose yo ku ishuri niko gutaha kamerekeza ari ahantu yashikana agaca atana nkaca naha kaba uwo mwanya twari dufise rero niho namubwira ati birya cagisabisho ngo numengo biko biraza ko bizi ko ziraboneka buke buke uwo munsi rero ku munsi ugira urumva yuko wabaye finale ndamubwira ati mugabo turatsinda reka duheraheze igisabo yakeya nevene rero urumva ko umunyeshuri yagenda yironka ego Bosco na Nadine baraheje Nevene baraganiriye rero ubu naho objectif izotuma donc bavuga projet de mariage nko babitubwiye none ga Nadine na Bosco muri izo fiançailles ni iki cafashe kugira ngo fiançailles zanyu zimere zibe uko muzipfuza ni ikintu ca mbere cadufashije twabaye abantu do principe d'abord nkimupartaja iyo ntambara nari ndimwo akemera kuyimfasha twarayifashanije umugabo tumaze gushika ku ntsinzi nore twaciye tuvugana ingene dutegereza kubaho iyo fiançailles dutanguye kuko twe ntituvuga ko ari twe ntitwagiye muri copinage kuko twari tugeze mugabo hariho ibitatwemerera ko tuca twubaka muri ico gihe murumva ko twari kw'ishure mugabo abanyeshuri bakuze abanyeshuri bakuze kandi muri ico gihe nibaza ko n'uburyo butari bwatwemerere ko twoca twubaka principe ya mbere kandi twahurije ko twese yabaye yo kugira ko dukeneye kwiga ari we yashaka kwiga agaheza ari jewe nashaka kwiga nkaheza jewe ico kintu nari narahakaniye ko ata muntu uzokwemera kugira mu rugo rw'umunyeshuri kuko narabona ko dukunda mama yari yarabiganirije ko bihagije kuko ntushobora gufatanya urugo n'ishuri ico turagihurizako tumaze kugihurizako mubazi amadiranse y'ibintu donc by'umunyeshuri bisabwa ku munyeshuri murazi ko ngira ama-effort menshi je muri droit aho murabizi sirabisi nari mfise yabingana nta mwanya w'imyaya tuhari nta mwanya w'amasorta uhari nta mwanya w'imanzi uhari turi ku ishure donc twe twari twifitiye urya mwanya twihurira ku ishure gusa kandi ikindi naco turavuga ko twari turi ku ishure kugira ngo tutitaze abantu ntibave batwiyumvira ko n'ibindi bitari ivyo urabona ko turi mu butumwa ku ishuri tugume muri urya muvukano twarimo hajya mu butumwa hajya muri communauté catholique interuniversitaire ntihagire uretse berge yari hafi yacu yamenye ko turi en relation bose bari bazi ko turi mu butumwa bisanzwe hariho n'ibitero byaza abandi bakobwa bagashima nanje bakaza batazi ko turi kumwe mugabo twebwe twaba tuzi ibanga riri muri twebwe tukamenya ingene twishura hari igihe twanafashanye kambwira ati je ahagire gute naje kamubaza tugire gute tukamenya kandi tukabigira tudashaka ko bija ku mugaragaro cyane kuko twari tukiri muri milieu
scolaire twari dukeneye ko babimenya turi ku ishuri abandi banyeshuri bava batwibwira ko n'ibindi bitari byiza tugasanga two turatanga faux témoignage twashaka gutanga faux témoignage turi ku ishuri no muri famiye byagenze uko nyene ntibyashotse bimenyekana twarashomye imyaka igera kuri ine twarinze duheze donc ndibuka yuko jewe ngiye muri deuxième licence wowe byaragoranye umwaka umwe yari muri première licence niho twafashe tudesije ko tugenda jewe ngende ibya mbere kuramutsa mama wiwe muri wawe wowe yaracate passage muhira bari batonyi bandi bari bamunzi kandi bari bazi imigenzi nyene by'ubugenzi ngabo ndibuka ko we yavuga ati je n'amakobwa bahora baza kundamutsa muhira ndetse ko mu munsi azo kubona tutamenya ibyari byo nawe ntitwagiye tugenda tumubwira ngo turi kumwe mugabo dufite tukabona umukobwa agiye kumuramutsa yaciye abyibwira none byabaye rero umva niyo principe nayo twari twarishizeho dukeneye ko ndashaka kugenda hakiri kare muri famille ku ba Bosco mama we akacagira ubwoba ko haje umukobwa agora amubutse kwiga hanyuma nanje gutyo nyene muhira bakacagira ati aje kutuburiza umwana kwiga twebwe turikundaniye rero twese bamaze kwakirana twashaka kandi ikindi naco nagira mvuge jewe yarambereye protection nababwiye ko hariho benshi baguma bazi ico gihe nari mfise inyishu ntanga navuga yuko simvuga ngo je suis occupée ariko naravuga ati jewe narahejeje shwa yanje yaraheje ibandaniriza ndamufise yarambereye protection muri ico kiringo cose nta wundi muntu yadondera muri jewe nari nzi neza yuko duhejeje ishure kamaze ahezagiye tuca cadufashije hasi cane babamze hasi ego urakoze cane Bosco sinzi ko ataca afise yunganira ego centre jewe hari ama etape abiri urugendo rwanje rwa fiançaye na Nadine nashimye cyane umwaka wa mbere ndamubwiye nkaronka inyishu nziza haraheze imyaka ibiri nkoze tuganira nawe ariko hari intambuko ya mbere natanguye gutera kugira ngo umuhungu yitware neza narondeye Patiri Ignace nkuru nziza ndamuganiriza ndamuhiya ibyanje ndamuganiriza ko nashimye umwigeme ari muri kaminuza ariko kandi ufise projet de mariage aranyakira aranyumviriza anyakira neza deuxième tour yaciye ansaba ko nozanana n'umufiance twese aratwumviriza arafata akanya rero acaja kudusabira narose akanya sinuvuga ko ari kanini cyane ariko narose akanya kuko nganira n'umuvyeyi na Ignace ndamushimira cyane Imana imuhezagire yaramfashije urugendo rwanje rwabaye rwiza cyane kuri kiyago yangiriye aho wonye hari ijambo numva nobabwira tucerekeye iyo shamirima twagiranye n'umuvyeyi wacu Patiri Ignace nibuka ijambo yatubwiye igihe twari tujanye amubwiye ngo tuzogende ndavyibuka yiga muri Sacre Saint Michel yatubwiye ati Bosco uramukunda by'ukuri Nadine Nadine uramukunda mwarasenze twebwe turamatwara bisenge mwarabisengeye mwebwe nanje rero ni mu makanda ngiye gusenga kandi sindababesha ngiye kumubwira Yesu nimba ari ibyo nzobandana atari ibyo nawe bipfe cyane uko ingene donc Patiri Ignace yarafitiye impuhwe surtout les filles yaratinya ko aba basaza bacu badukomereka atugirira nabi yabona ko mwe twe dukomereka cyane kubaruka kandi nivyo yadufitiye impuhwe rwose yadufitiye impuhwe cyane iryo jambo sinzogibagira ngiye gusenga kandi ndamubwira ari by'ukuri babandanye atari ibyawe yetu bipfe murabinyene uramugenda umubwire ye twe twarahejeje kumubwira twari tumubwira twe twarahejeje kumubwira kandi yaratwemereye nanje rero n'umundeke ngende nanje ndamubaza sawa yagiye kuduhira inyishu yaramaze kujokorera ubutumwa ahandi mugabo yarashoboye kudukominika aratubwira ati nukuri mubandanye ahezagira araduhetegera yaradufasha byadufashije navyo nyene cyane kuko aradushira kuri altar cyane kandi ubu ntidukekeranya aradusabira rwose
Imana imuhezagire cyane rya muvyeyi turabagira inziga abantu twashimanye duteba tutaronse ako gahaka accompagnement mugana twebwe aho yari hose tubazi ko yaduporta kandi yadusabira Imana imuhezagire cyane rero ntumirire abadukurikirana ko batorambirwa ikiganiro cacu caryoshe cane ico gituma igice ca mbere tugiye tukigeze ngaha tuzoheza tubandanye tuganira Nadine na Bosco batuganirira cane cane twinjire mu buzima bw'abubakanye bari bakiri mu mafiançailles mbega mu buzima bw'abubakanye hoho kuko urukundo rero niho ruba rugeze kandi imbere bamwe na bamwe bakavuga ko hagera igihe rugasaza ariko Nadine na Bosco kuri 8 ans de mariage bientôt baracambara agatenge gasi sinzi ko mwayibonye nico gituma n'ibintu byo kuja kwiparika mu ifoto vraiment naciye nakagutoba ifoto ivyo cyose turakeneye ko bandanya batuganiza kugira ngo tubandanye dutahura byinshi kurusha ivyo batubwiye je ico nize kuri bo cane cane na batonya bacu bokumviraho bari kumbure muri ivyo koze ati mbega ndabigenze gute nibasenge Nadine na Bosco barasenze ntiworohewe ariko barasenze Bosco ati ikimenyesho cabimenyesheje narumva amahoro n'umutuzo mu mutima ibintu numva sindushe sindiko ndahugumbwa cyane ko Patiri Amando nyakwigendera ingene yigeze ku hari imwene muri ibi bya Semaine Saint Valentin ariko avuga ati hariho ugura gwinshi kumuroza ngo niga Pati wanje ngo ndamumenya gute avuga ati uwawe nuwo wiyumvira kumvura tuje mu mutima niyo chemin muri ukabona uri mu mahoro Nadine numvise ingene ubwa mbere ko ari kunyinyana umwe kwega jana yo ndakwega jana hari mugamaze guhana na Bosco yasanze bimwe yifuza gushikako Bosco nivyo yamufashije gushikako kubanza guheza ishuri giwe gushomera nk'abakristo batekanye rero umuntu ukiri kurabaza umutima ubaza n'Imana raba umuntu ataza kugukura muri izo ngingo nziza wigiriye niwe Imana igushakira ko muzoshomina raba uwo muntu agufasha nyimba uri umukristo agufasha kubana umukristo abushitse niwe Imana yifuza ko mugoma muri kumwe rero bakunzi bacu mukomeze kugumana natwe vuba tuzoza tubandanye iyi ntahe y'urugo rwa Bosco na Nadine Giriteka.